Yambo kwa kunzi ba Eric Burundi TV aho muherereye. Reka ndaguhe kaze na karibu mukozi w'Imana kuri noncho turi kumwe. Idi Eric Burundi TV ndatumira bari kuraba bose gukanda subscribe niba batarakanda subscribe. Ni mpore mutama. Turashimana. N'umunsi ndabashimiye kubona mwashoboye kumpakira kuganira. Yego bakoze. Novuga ati ni Pasteur Egide Mukristo. Yego. Kuyindi nshuro. Ego mutama ariko muraberewe cyane. Ntago birenze birasanzwe. Ariko Egide Mukristo numwe mu bakozi b'Imana mu gisagara ca Bujumbura bafise izina rikomeye. Cyane cyane novuga mfatiye no ku mbuga ngurukana bumenyi asanzwe afise abantu benshi bamukurikirana. Afise ama attack menshi bibazo yagiye uhura navyo bivanye n'abantu bakoresha imbuga. Gushika kubona amasaha mutama umurimo umeze gute? Muri muragenda neza cyane kuri Facebook nyine umurimo waho bisaba ingovu abakozi b'Imana ndikunda gukurikirana cyane. Abantu bakurikirana ama comedy n'ibindi byinshi abakozi b'Imana usanga kesha ama page yacu adakunda kuduga cyane ko bavuga iby'Imana singa kenshi ntabwo dukurikirana bihambaye. Ego rero dusaba nyine ko bitera intambwe nini. Dufatiye ku bandi bakozi b'Imana aho notanga karorero nka Prophet Joshua. Burya Joshua arafise page ndayizi irakurikirana ndayizi gute ni kubera iki atishura comment canke abantu bamwe nk'abacimamanda n'abandi basanzwe bazana ibintu byo kumuvugako bo kwishura comment burya ntabwo dukunda kubikora cyane muri mukozi w'Imana umuzi nk'uko menga n'umuntu dakunda kuvuga amajambo menshi. Rimwe na rimwe rero kwisuko wishurana n'umuntu niko bigutakariza agaciro ko twabisanze. Rero byiza kugira ngo gumane k'agaciro kawe wirinda kwishura umuntu wari wese. Mfatiye cyane mu gihe akubaje atandura bisizemo muri ico gihe rero uhitubona ko uyu mwishuye ahubwo agerageza kuronka uburyo ahubwo aguma dugira kuri bya bindi wishuye. Nashaka kubaza ikibazo mbe ano masaha ijambo ry'Imana rihagaze gute mu gace musanzwe mukoreramo? Ijambo ry'Imana rihagaze neza cyane cyane ko ijambo ry'Imana araba ricafuze ariko kandi igikorwa c'Imana gitera cunguka n'ikigira gihombo. Ubu herutse twarakoranye ikiganiro ace nk'amezi 2 canke 3 ariko twarabonye attack ndende z'abantu bamwe tubona ko hariho ukutumvikana hagati y'amasengero menshi ari muri kino gihugu. Mbe ukutumvikana ko amasengero byo biva kuki? Ukutumvikana ko amasengero kuzokwamaho kubera ko abantu ntago bakorera mu bumwe. Igikorwa c'Imana umusinzi dukorera mu bumwe umuntu wese ashaka gukora nkuko ni igikorwa ciwe. Nibyo twese dufite intego imwe yo gukorera Kristo. Ego ariko umuntu wese afite intego yo gukorera igikorwa ciwe. Niyo mpamvu rero ubumwe mu mashengero utazokugira upfa kubaho kubera ko umuntu wese ari gukunda nta rukundo ruhari muri make. Bigenda gute kugira ngo abafise amasengero twita ko afise abantu benshi biboneka ko bafata nimero ya mbere mu kugwanya amasengero ariko aravuka byo biva kuki? Amasengero kavuka no munsi afise movement mu mashengero navuga ko amashengero ya prophetique cyane atandukanye n'amashengero ya kera ntabwo ari amashengero ya prophetique. Rero yariko aravuka amashengero no munsi agaragaza ukuri kw'ijambo ry'Imana agerageza kugwanya cyane kuko Satani ntabagomba yuko ayo mashengero agera hageze abashaka yuko ibintu by'agakiza keruye cyane kagaragara katagishigwa habona kuko kera nibyo nabivuze twari tuzi kujya mugabo babambye ku musaraba kari we Yesu nanje niko nari ndabizi rero ngiye kwimenya vuba katari we Yesu. Urumva rero abantu bashaka ko tuguma mu bujiji bene ubwo wewe waje utavuga kari wewe uje wigisha katari we Yesu bacona kumenga urapinze Imana. Nashaka kumenya ati mbe Imana ni Imana. Mwana ni yamyo kubake. Okay, ariko ico kibazo turakunze guhuriramwo iyo hari impari iyo uhuye abadventiste ugahura no mwisilamu ugahura no mu protestant ico baza baharira ko kibi kibazo bagaruka ko Imana ni iki. Mu bisanzwe Imana bisigura uburyo bitandukanye
ariko turi ngaha ku isi burya Imana ni uwo muri kumwe no munsi ego kuko niwe nzira imwe Imana ishobora gukoreramo. mbe bujya kunywa inzoga ego ubuherutse wavuze ko atari icyaha gusa ariko se navuze ko ari kosa gusa navuze ko ari icyaha ati unywa inzoga wese n'umunyabyaha unywa inzoga wese n'umunyabyaha aho mbacira urubanza oya twisunze biriya pasteur kunywa inzoga ni iki nta hantu muri Bibiliya handitse ngo kunywa inzoga ni icyaha ariko muri Bibiliya handitse akaboregwe irinde ibiboretse twirinde unywa inzoga wese abacumu Bibiliya muri Katolika nabandi bacira urubanza je mu rushengero n'uyu inzoga ndanagushira mu bihano ubukristo bwavuye ubukristo ugiye gusoma aho ugiye guhunzana mu gusubira muri theology ubukristo kugira ngo buvuke tugiye muri Bibiliya intumwa zarahangayitse zirakubitwa ziricwa kugira ngo ubukristo buvuke bubeho. Ishingiro ryo kuba ijambo umukristo yoba muri Afrika inkomoko yavuye mu ntumwa ziya ntumwa zaranywa inzoga zijya ntumwa n'igihe byemeze byaje ko zaranywa inzoga twashaka duhana umuco kuri iki cyuko Yesu ari mu bukwe yanyoye yakoze vino divai twashaka pasteur umuco kuri divai yakozwe na Yesu ikana kera hoho n'abami bavuye gutsinda canke kunesha nta kindi gikorwa cyita gikorwa baraba Dawidi bahita bafata kantu kumuvinyo inzoga iborera ariko pana zino oya mugabo ni bahita bafata ibibangara ariko oya mugabo ni inzoga iri yambi iri mu mwambi ariko biri yavuga ngo mwirinde umwambiro nibisa nabyo ariko arakabazo nabajiwe n'umuntu niko naye nakubikiye kugira ngo dushobore guhana umuco uduha umuco kuri cyo kuko burya mbaza ikibazo kugira ngo abenshi nabo bakironkere ku muco abenshi barokoke abenshi batahure kuko hari abenshi baza mu bihari baharira bataziyo baja mu gahari benshi baza guharira ibintu bifuza kumenya ariko nashaka duhagarare kuri iki kintu pasteur kuko urakuze mu vy'impemu urafise benshi uyoboye urafise benshi bizera ijambo ryawe urafise benshi bagutahura twashaka tugaruke neza nza kuri iki kintu kandi tucinjireko ikibazo c'inzoga ni kibazo benshi bajamo novuga ko benshi kibahariza cyane bagwaniramwo ariko bataratahura umuco inzoga niki umwambiro uri mwiki umwambiro niki shibureka fata kanya mu vy'imwe simagaze kuri Katolika ko muri Katolika ni imyemerero yabo baravuga yuko umuntu iyanywa akayoga ntadandahirwe muri ico gihe ataca kirimo no muri no mu batemwe Jehova nabo nyene barakanya sawa simbu ngarutse ko no mengi hari n'abandi madini y'aba Protestant banywa rero jewe sinje kubacira urubanza kubera ko imyemerero y'abantu iratandukanye ni nkuko jewe ndajya inyama y'ingurube ariko turajya amasombi kambara ariko kandi hari amashengero ibyo iyo ubijya aba ari icyaha so ni nk'inzoga rero hari abantu bakayoga bakanwa hari n'abandi batakanwa bamwe bavuga ko abakanwa ari icyaha n'abatanga bavuga atari icyaha Bibiliya ivuga neza Imana irabwira Petero ngo ico mboshe ikiboshwe mu isi no mu ijuru kiboshwe no mu ijuru kandi kibohowe mu isi no mu ijuru kibohowe rero ko bajya banywa akayoga kuri bo nta cyaha kirimo kuri twebwe twabiboshe ni icyaha pastor urakoze cyane reka ndagufatire ngaho nyene mugomba barire ariko nakubwiye ko nshaka abantu bari ko turakobarokoka umva abavyishizemo ko ari icyaha bobo ni icyaha nukubera ko bavyandikishije ko ari icyaha ico ni icyaha n'abagimbata bazi ko ari icyaha babacumuye n'abagimbata bazi ko ari icyaha babacumuye ko birivuga ngo nta gihumanye na kimwe ubwacu kija mu kanwa k'umuntu kireka ikivuye mu kanwa k'umuntu nico gishobora kumuhumanisha ubwacu je mwishengero ndogo wihenze ukanywa inzoga ukaborerwa cyo kanwa buno bunyobwa ubukakuboreza ndagushira mu bihano wakoze icyaha kubera ko waborewe wanyoye okay reka twereke kuri iki naco kandi twongere tugishimangireko
kurya ingurube si icyaha kandi ni icyaha bivanye n'uko wakiriye. Imana ni zingahe? Imana ni imwe. Gute nimba Imana ari imwe ariko ibyaha hari aho byitwa ibyaha ahandi bititwa ibyaha? Aho rero aho niho ngomba gusigura. Cibo abantu dufise gutahura gutandukanye, iyo abacu twifise gutahura kumwe burya ndishingiro ryari kuba nkarimo, ariko kubera ko gutahura kwabaye kwinshi hariho za Katolika, Pentecote, Anglikane, Adventiste, bamwe bahagaze ku isabato abandi nta sabato bahagaze ko bo nicyo rero gutahura ko abantu kwagiye kuba ubutandukanye. Niyo mpamvu usanga bamwe bakuze mu buryo bw'imwemu abandi ari bato mu buryo bw'imwemu, n'ubumenyi tugenda turonka bukeya butaho toto butandukanye. Rero bivuye gutahura kwishi amadini ya menshi yabaye kubera iki? Yewe gutahura kubera gutahura gute kwa gutahura guke. Eske bizogenda gute kugira habe idini rimwe? Bizoba ni bizoba gute kandi Imana ari imwe? Ya kubera ko gutahura teri gute vyogenda gute abizera Yesu Kristo base bagasenga Imana imwe bagasenga uwo Yesu mu Yesu bamusenga ari umwe tu. None Yesu ni Imana? Yesu ni Imana. Gute ku mukristo yabatijwe hariho amadini atemera ko Yesu ari Imana? Kwa gutahura guki? None uwatemera ko Yesu ari Imana eske arafise umuryango w'ijuru? Yesu atari Imana ugiye kuraba n'abandi abanuze batemwide Jehova nibemera ko Yesu ari Imana. Gute kandi nabo babatizwa? Ugiye kuraba niyo bariko barasenga ngo Mana ngo Yesu nguri mu ijuru ngo usanga nundi Yesu bavuze bariko bavuga mu mvugo yawe ko ari Imana. None gute bigenda gute vyahereye he? Takula makela connaissance. Solution biya. Irabivuga neza mu gitabo ca Noze yasinzi ndayandamwe bagatoye. Abantu banje bishwe no gutamenya. Nico kintu cyari cyo mu gitabo. Ijuru ryabone rya. Bishwe no kutamenya deja. Mfate ukajambo gato nasomye muri Bibiliya akavuga ko Yesu aninzira no kubintu ubugingo. Eske kuba datahura ko Yesu ari Imana bamutahura nk'intumwa. Bobo bafise indi nzira bazocamo n'intumwa yabo canke bajya nabo bafashe ko Yesu ari Imana bafise inzira bazocamo nka Yesu nk'Imana yabo bimeze gute? Paulo yarabivuze. None ndakwazi kibazo kimwe cyo. Yesu ataraza. Ni hari abari bizera Imana 100%. Ba Yesaya babugishwa n'Imana ba Dawidi 100%. None ntibazoja mu ijuru? Ntacyo nzico. None ko kandi Yesu yarajera arabakatura igihe yari yamanuka ikizimusa reka tubaho acaduga abaduganye no mu ijuru. Untwaye heza ariko shaka ngaruke aha naho havuga ati eske dufise basogokuruza na basogokuruza bacu bapfuye bataramenya ijambo ry'Imana ry'abayahudi ry'abaki eske bo binzira yabo ni yahe? Oya abo nta bindi bintu nzo ndakuyumvirwa badoja mu direct. Oya bagiye oya zakamenya ati bajya babayeho hataraza ijambo ubukirisu gukizwa ijambo ry'Imana. Ego biravuga ngo burya iyo umuntu wese ngo abayeho iyo yarahari yarafise ibyagezwe byakizwa kugirana kumushikako kumurinda kugira ko. None kera ugiye gusambana nibace baguta mu gitsima nyene igitsima nyezi baguta barakwica. Ico ni cyari cyagezwe bari bazi ko gusambana ari icyaha. Kiranga niki kuri wewe? Kiranga ndabyumva uko jewe naco ndabizi. Oya hariho imihango abasogokuruza bacu bakora tutarabaho. Imihango bakora yo guterekera n'ibiki kandi nivyo vyakujije basokuru bacu nabasogokuruza imyaka ibihumbi n'ibihumbi navyo vyatumye turiho, ariko biravugwa yuko twakiye oya nivyo bivugwa ko vyatumye turiho ariko ngo hakiwe ubutumwa buvuye mu bazungu turabwakira turabwizera, ariko ngo bijya vyari vyagezo vy'abayahudi ariko tubishira mu Bafrika turabizera byazanye n'ubukoroni. Ico cyo kivuga kwiki? Mu byukuri Kiranga yari umuntu canke ni yari umuntu? Nakuze numva Kiranga. Rero Kiranga Jesu yo mwishuri amateka batwigije ya Kiranga nafadika n'abatwigije menga ntayo bari bafise neza. Kireka je ubwanje natwe mu Burundi nta bitabo bihari yabo bigurisha bya Kiranga. Tukonze gasoma Kiranga yarinde yakora iki. Iyo tumaje kumenya Kiranga turamenya neza Kiranga ko yari umunyempemu yakorana n'isi impemu mbi canke se gute yari impemu mbi gute yakujije basogokuru yakujije abami. Kiranga ndusha kumenya yuko yakorana n'imizimu, ariko imizimu nayo ni mibi. Imizimu
imizimu n'imibu oya ngerageje gufatira ku biriyo biravuga ngo ntimuze musenge ngo ibyapfuye cyangwa imizimu n'ibiki ariko nuwo Yesu yarapfuye yarazuse ariko oya no ariko yarapfuye ariko umva ego Mutama mumbabarire ariko aho dukeneye gutahurira ukuri shaka gutahurira ukuri kuri hajya ariko yarapfuye Yesu yarapfuye n'abandi abiwacu barapfuye bose barapfuye uwazutse rero akantu oya ako ko kuzuka ako aho niho nkubitiye ati we Yesu we ubwiwe yarazutse wewe nuko yaciyazuka kandi muri bibiri mayo byaraheze ari kumusenga umuntu apfuye yitwa gute umuntu apfuye bamwitwa ikiziga umurambo bo oya umuntu apfuye ni kwambye umuntu apfuye bamwitwa nikiziga umweranda ni umurambo umweranda ninde nuwejejwe Yesu yavuze ati ku isi nta mweranda ari ku isi nta mweranda biswa ko tanumwe ku isi yejejwe ariko yarasubije amakano kavuga ngo oya ngaho rero uwogejwe n'amaraso ya Yesu ariko Bibiliya ntubona ko igerageza gucanga abantu oya urazi impamvu ijambo riragutse cyane iki iyo birivuga ngo ku isi nta mugororotse ahari bashatse nta mweranda ntano yumva ubwibone bumve ko bera bagororotse ariko kandi tugiye muri Bibiliya hari abo Bibiliya ishingira naye ko barabagororotse yego Dawigira mushingirira ko yari umugororotse kandi yari yasambanye ariko yarongeye arica ariko mbani yarabaye umugororotse kubw'imbazi umugororotse ninde umugororotse tuhabwa n'Imana nta muntu yoba umugororotse tuhabwa n'Imana bigenda gutegura umuntu agororoke uko Imana yimuti ko umugororotse nyene umuntu yokwica akaba umusambanya akaba umwicanyi akaba umugororotse w'Imana nkuko tubibona kuri Dawidi kubera ko ubuntu bw'Imana Imana ishobora kumugira umugororotse kandi ari umwicanyi none Dawidi ntiyasambanye kandi arica Imana ikamunyumika ikavuga ati nta mugororotse nabonye nka Dawidi Mutama kubw'imbabazi z'Imana zituma ducika abagororotse Pastor murakoze cyane ntiturambira bari kudukurikirana tubizeze igice cya kabiri tuzogaruka iyi ni parti 1 tubandanya aho hantu iri mu kuri kandi tungerageje kuraba ibiganiro ubudimana ishobora guhezagira umusambanyi n'umusuma n'umwica nivyo dukeneye wanashama n'umugororotse ikamwihoza ariko ikita ku musambanyi n'umwicanyi ikamuhezagira tuzobigaruka ko ariko kandi igisunga bibiri badufashe bakanda subscribe parti D igice cya kabiri cyo kizoba gikuze mudukurikirane mwakuri igice cya mbere igice cya kabiri cyo kizoba gikuze cyane murakoze cyane nari kumwe na Pastor Egide Mukristo mukunda cyane mukunda kunyishu ziwe barakunze kunsaba kenshi ati turakumbuye Pastor Egide Mukristo namuzanye ariko aratwizeye igice cya kabiri nacyo hama tuzokomeze tunezererwa sindamusezera kandi ntabasezera ariko igice cya kabiri nacyo kizoba cyiza cyane murakoze cyane